byerekeye ya mugambi wa BMBC Homes mwarawutanguje kandi amazu ariko aragurishwa bariko yagura cyane abantu bwinshi mbega worusigurira kubona abantu bitabira uwo mugambi bakaza kugura amazu bwinshi bituma niki bisunga iki kugira ngo baze kuyagura amazu twebwe twateguye projet navuze ko twateguye projet mu Gahahe tuvuga yuko tuzoheza igihugu cya myaka 3 nibaza ko mufise igano twagize kuri lancement twavuga ati nitwaza niko twara ko bizogenda mugabo je nkurikije uko biriko biragenda nkabona bitadoshikayo rero kubera ikino ne byabaye ko bwa mbere nabwiye ko twege tugurisha iyi experience dufise nziza abantu dufise ko atakiri kinakwiye ko dufise twabwe dutabantu baratuzi neza ko kwisi yose guhera muri Afrika y'Epfo gushika muri Australia gushika mu Bushinwa gushika hehe n'abakiriya bacu abo ntibadohera kutugurira rero jewe nibaza ko hago cyo kibazo wari kumbaza uti kubera iki mu Gahahe ijana BMBC yagurishije amazu atabaho virtuel atarubako kandi bakayagura gose namwe no ciyumvire no shaka kwa nanjye none eske undi muntu yoza amazu yagurisha atarabaho hozo undi muntu canke yazo undi muntu atagira na echantillo atagira echantillo yerekana n'abantu bisungiki kugira ngo baze kugura kandi ataranubaka dufite izina ryiza gose kandi dufite entreprise créée abantu bose n'abataradukoresha barazi ukuntu tumeze n'ukuntu dukora nibazo dufise barabizi n'amakosa dufise n'intambwe dufise barazizi ni entreprise tagira mu bwiyorobetsi baradutahura cyane nta muntu twegeye ko tuzeza amahera no cyane nakwaza kuri ico kibazo none abantu nabo bari nko mahanga abari ngaha wonge byo nakumvikana umuntu ari mu mahanga bigenda gute ashobore kuturungikira miliyoni zingahe tuzikoreshe ataratubona sivyo nyumva ko ari muri ya logique nyene tumaze kwandikisha izina abantu bakadukunda cyane ariho bari koragura amazu mu Gahahe batayabona ega bazuwo barabona ivyo tuko turubaka mu Gahahe mugabo baje mu kwindwi umugambi n'amara ataracibwa nabafatira kuki baradukunda cyane abantu gose sivyo twe dusaba Imana tuvuga duti Imana duhamagara turaforce nos équipes dukuze l'entreprise kuri gero dushaka ego nibyo turi entreprise ikundwa n'abantu nibyo twiyumvira tutarakora baravyemera Attention, je ndashimira mbere vous notre équipe mutumiye confiance tuyikreya nk'umuha karolero twe nk'abadukoresha turafise solution baza kwisangira nko mu bigo gusa peut-être twe muri twango bakinzu ashaka kumbwira ati televiziyo irapfuye turugi umufundi ari repara kadona sambiri jo bari kumwe itara yapfuye ngitondo akaba bari kumwe amazi ariko yamenetse inzira ikirava kazabona bari kumwe sivyo umufundi agiye kubirepara none ahandi biri ni hehe none abantu bazi ibintu nk'ivyo wumva boreka gute kutwizigira murakoze turashimiye cyane natwe murakoze namwe